abarundikazi bambara kugira basharize urukoba rwabo. Uyu munsi ivyo bisharizo bifise insiguro itandukanye. Abambaye ibidede mu nda canke ibidede ku maguru bakaba bambaye vyinshi, baravuga ko ari babigeme basanzwe badandaza imibiri yabo. Mbega none ibidede umwigeme vyoba vyari bifise insiguro yahe ku muco w'abarundi? Ivyo ni bimwe tugiye kuganira mu kiganiro cacu ca Isanzure. Uno munsi twaje mu muco, twari tugize iminsi turiko turisanzura mu buzima bwacu bwa misi yose. Uno munsi twaje mu muco kuko turazi ko umuco ni ngirakamaro n'akaranga ku gihugu cacu. Ndi kumwe na Madame Mfasoni Christine, twamurika kera muri studio zacu za BNP TV. Ndamuhaye ikaze. Ndabashimiye nanje. Nkuko musanze mubimenyereye Negrita uno munsi yakankoze mugabo ariko turi kumwe. Negrita rero arashushe, bakeneye kumva ibidede munda ko akwiye kuvyambara nuko adakwiye kuvyambara. Nawe nyene ndamuhaye ikaze muri studio zacu. Urakoze cyane, ndagushimiye kunyakiriye kandi baza ko tuza kuganira neza. Umuco n'akaranga wowe nturi muri banda bwo mu muco bawukureho umuco oya ni bagumitse yagumitse ariko tiko turawuta ako nta nico ngiro nkivuga ko reka ngira Madame Christine adusozera ikiganiro. Nako ariko twakuze batubwira ngo uriko uratubuca ukarabe none nataye iki ya iyo mico jewe ubwiye ngo nambaye ikidede kandi tugiye ku mbuga ngo rukana bumenyi turabona ko abatwitangiye imbere babyambara none nawe utaye cyangwa ndiko ndawushigikira neza. Reka kugira ngo tubitahure neza, reka Madame Christine abanza dusigurire umuco akaranga. Ayo majambo abiri asigura iki? Akaranga ni novuga ko ari umugwi w'ibintu byinshi biranga igihugu bikadutandukanya n'ibindi bihugu. Umuco canke imico ni inyifato y'abantu bo muri ico gihugu baba bameze uko bameze bitandukanye n'abandi. Inyifato y'abantu. Umuco nayo ni byinshi biba bigize igihugu mu mico. Iyo mico n'akaranga bigomba kwegerana mugabo kimwe n'inyifato, ibindi ni ibintu bikorwa bitandukanye no mu bindi bihugu. Muvuze ngo ni bikorwa cyangwa n'akaranga, mbega abantu benshi dukunda kuvuga ngo umuco hajya n'umuco cyangwa n'imico. Ni imico ugomba gushira muri rudende. Umuco ni inyifato uba ufatiye ku kintu kimwe. Ego reka tuvuge imico ntacu. Aho hambere bakunda kuvuga cyangwa natwe bitwakuza twumva bavuga ngo abakobwa kenshi ugasanga imico iri kiraba abakobwa gusa. Iyo mico mbega yari ishingiye ku bakobwa, yari kubaho ku mukobwa n'umuhungu, yari yerekeye nde? Kuko n'ubu unye ni umukobwa dufate yagize ikibazo agatwara inda dufate nk'iwabo, bakunda guta amakosa cyane ku mukobwa. Ewe warataye imico. Abana bubu ni hatari barataye imico. Iyo mico ni yahe? Yari yerekeye abahungu, yari yerekeye twese, byari bimeze gute? Mu bisanzwe umwana w'umurundi wese yaba umuhungu yaba umukobwa yari afise ingene ategurwa, ingene aregwa kugira ngo ibizomuranga bize byerekane ko ari umwana yarezwe, ari umwana afise imico myiza imbere y'abantu. Ni ukuvuga yaba mu nyambaro yaba mu bikorwa umwe wese baramutegura. Igihe ni ukuvuga ngo igihe amashuri atari bwavugwe cyane, kuko umuhungu baramurera bamureresha kurinda, kubera yategerezwa kumenya ko azoja ku rugamba, ko azoja guhiga,
bamushiramo umutima w'umugabo w'ukurinda. Umukobwa nawe canke iyo agiye kuragira akamenya ko ashobora guhura n'igikoko akakigwanya kugira ntikimutware ibitungwa aragiye. Umukobwa nawe bamurera bamwigisha ibikorwa byo mu rugo, ni ukuvuga ngo ibikorwa byose byo mu rugo yategetswe kubimenya. Nico gituma bamwita umuzezwanzu, umunyaruhimbi, umwigeme, ni ukuvuga yabajejwe ibikorwa byo mu rugo, bakamwigisha ingene azokura yitwara. Umukobwa atavugira hejuru, umukobwa ataca hejuru y'abantu bakuze, amenya ahatumbera kugira ntabace hagati cyangwa ngo agende yemaraye. Akamenya n'ingene ategura ibifungurwa, akamenya n'ingene nawe nyene bamutegura, akamenya ko ategezwa kuba umukobwa w'isuku yambaye neza, kuko bagenda baramwambika bivanye n'imyaka. Umwana akiri mutoyi baramwambika akadede mu nda kugira ngo bagende baramenya uko agenda vyibuha, bagenda bamuhindurira, uko agenda vyibuha bagenda bamuhindurira. Nuko ageze kuba umukangara baragerageza bagatangura bakamwambika hasi atarasonga amabere. Amaze gusonga amabere baca bategezwa kumenya ingene bamufundikira akaremo yambara, kubera uko ibihe n'ibindi byagiye biraza niko bagiye barahindura inyambaro. Bambara kumbura imitoto canke ibibabi, mu nyuma bakambara inshato z'ibikoko. Urazi ko ni kugira no guheka umwana bamuhekesha urushato. Hanyuma uko imyaka yagira irabaho iza bambara impuzu z'igiti. Izo rero nizo zatanze isemo zo kugira ngo abantu bashobora no kuzomenya no kumenya ingene bambaye izazanywe n'abazungu. Aho rero hose nibaza ko mu bibazo mwifuza ko tuvugirako, nibaza ko twovuga tubanje kugarukira ku mpuzu z'igiti, ingene abantu baba bambaye, kuko uravye mu mashusho ya kera niho ubona yuko abarundi n'abarundikazi bakoresha rya jambo ngo akahuzu karafuba. Wambaye neza impuzu iragucira inzira, uraja mu bantu. Nuko n'ingene bashariza umukobwa sico kimwe n'ingene bashariza umuhungu. Umuhungu bamushariza bamuha ibikoresho bijanye n'umuntu azoba ari umurindangwe. Ariko umukobwa bamushariza bamuha ubwiza, ni ukuvuga kumenya umubiri wiwe kutegezwa kuba woroshe, amavuta y'inka kumusiga, babona y'ibikorwa biheze akiyuhagira, akamenya ingene azogira isuku agiye kubaka. Nuko ibyo yambara byose bikaba byoroshe, umubiri wiwe ntube uri ukongataye cyo kimwe n'umugabo. wavuze ngo impuzu z'ibiti, ko ku mashusho ya kera twabona bafuka ibihimba bimwe bimwe. Ubwo twebwe tutakibikora ntitwataye umuco. Nibaza yuko iterambere uko bimeze kose, uko byagiye birahinduka hose, ni ukuvuga ngo ibihimba by'irondoka nibyo bya mbere byafutswe kuva kuri Adamu na Heva. Nibyo ijisho rya mbere ryabonye, turondeye tugasoma muri kahise. Ikigira kabiri, ibihimba by'amabere ku bakobwa nibyo bica bigegwako. Ibindi bihimba byose hatangura ibyo bihimba cyane cyane by'imbere bikuru nibyo bitangura gufukwa.
ibyo rero jewe ku byonzi nabonye n'ubu nkibona nibyo bihimba naho abantu bagerageza kubagusa kuko abantu bubu vraiment by'ukuri barabagusa nawe ukaraba hasi ariko ibyo bihimba ntawe uragenda yeteta atari umuntu nyene kabaye zacanganye bagenda babifutse ibyo birafuka ego hari ikintu avuze ko ngo abiki gihe iryo jambo turakunze kuryumva ngo umwigeme w'iki gihe ngo abigeme barabakera ngo sabubu uribaza ko by'ukuri twari dutandukanye jewe ndo mwigeme no munsi ntandukanye no mwigeme wo muri ako kahise kuko iryo jambo numva nkeneye numva ko nkene uritahura kumva turatahura ko uburundi aho hambere kuri cambi bamba bakicambara ibiti bakicambara kunyegeza amapata mwamwe ibihimba bimwe na bimwe hama tukavaho bakambara impuzu n'abakiya twana bambara izo mama zigufinya nuno musi bashaka tubwira ngo turaba televiziyo cyane n'amafilme menshi ari mu mutwe ivyo bintu ubinsigurira byakwe turatandukanye abigeme barabakera nta bumviro nta n'umwigeme nawe dufise vrema akiri muzima je nibaza abigeme bakunda kuvuga iryo jambo bafatiye ku nyambaro bafatiye nuko imyaka iriko iragenda isi iriruka iriko iragenda ugasanga umuntu ariko yiruka nayo rero je nibaza ko kera icambere umukobwa ahora abizi ko bamuranga ubu iterambere ryaraje turivuganira n'umuhungu tukivuganira ariko kera baramuranga ati kwanaka hari umukobwa ameze gutya aratekereza mu gatondo abyuka kubura natwe mu gatondo tuzinduka ngaho ku kazi nako n'ubu turi ku kazi ugaca usanga biratandukanye cyane ni ryaterambere Madame Christine yaraheje kutubwira ni ryaterambere ryaje ahubwo igisigaye kumenya turiko turikoresha gute iryo terambere ryaje bega ririko tuyobora neza ku buryo tuba bigeme b'abapfasoni nkuko kera bavuga ngo ujya mwigeme n'umupfasoni aratekereza je mbona yuko turatandukanye n'ivyo turatandukanye bivanye n'isaha igeze n'ukuntu ibintu byagiye birahinduka kera abavyeyi b'abamama kera wasanga bagumana n'abigeme babo babaganiriza utuna turiye ariko ubu mwasangira n'ibikorwa mwasangira n'ibikorwa ariko ubunye jewe mama byuka nje ku kazi nanje ndafise akazi kanje na papa ndafise akazi kiwe no tuvuka ndafise akazi kiwe uwo mwanya wo kuguma turi kumwe mwanya munini cyane ntawe ukibaho cyane si mwinshi tugerageje kuraba nico gituma nibaza ko ahanini turatandukanye urabona ko n'inyambaro bitandukanye gose biratandukanye bivanye n'igihe bivanye nuko isi ahigeze gusumbya isi aho hambere nuko aho hambere kadufata aho hambere muri rusange niho nibaza dutandukanye cyane barakunda no kuvuga ko bijanye nubwo atari topic ino munsi bakunda kuvuga ku bijanye iyo abantu muri muraganira ko tukazumva kugiye ngo nta bakobwa bakiri sugi bagihari donc kwanza umuntu ari sugi ntaho mubirabira ntaho mubirabira si kwa muganga naho ngira mwoja kwa muganga peut-être mwoja kwa muganga ariko nibaza yuko turatandukanye hari ikintu kidutandukanye ko bivanye n'inyambaro no kuri ibyo nari mvuze ko avuga ngo nta bakobwa bakira amasugi bagihari aho hantu niho nshaka ko asha dusigurira mfasoni Christine iregetse aravuze ngo turatandukanye kandi by'ukuri uri kurabiraba nivyo inyambaro hari uko dutandukanye none ca dutandukana ku buryo tugera ahantu ho kuvuga ngo abigeme barabakera kubera iki tuja muri le côté négatif y'umwigeme wa kino gihe n'uwaho hambere nibaza ko naho hambere hari habigeme bavugira hejuru n'abandi batavugira hejuru n'abakora ivyo bikorwa ndikugendera ko kimwe dusigura umuco w'umwigeme kungena inyifato y'umwigeme wo hambere kuno bamurera uno musi nivyo hari abavyeyi bagerageza kuturera nkuko bo barezwe mugabo ugasanga twe twabaye ibikashi mu mbabare ko iryo jambo twabaye abantu bakurikiza iyo ndero ibinani twakurikije iyo ndero y'abavyeyi bariko baraduha me none catu nukuri turi ibice byinshi kwijana biruka umwigeme wa kino gihe oya nta mwigeme w'ibujumbura umwigeme basi n'uwa ruguru me vy'ukuri vraiment cari gikwiriye iryo jambo ryari rikwiriye
c'est vrai ko umuco c'est vrai ko ibihe byahindutse kandi umuco urevoluwa hari aho twexagera hari n'ahandi mugabo je nkaho hantu wumva nta sugi kibaho nta mukobwa wisuka kiriho ntitukira bakera gute kubera iki iryo jambo wawikwegeye intambara mu nzu aha c'est ça nakoza nuko gayijumba tugaze gituma abavyeyi batubyariye ino iyo bakumaduga bakatubyarira ruguru sinzi ariko no kuvuga tandukanije urumva tubyumve ego kandi tubyumvire rimwe yego ibihe byari bya kera aho da ubwo ratwishe sibyo kandi ibihe biha ibindi jewe novuga nti abishe mu mutwe isi singaha gusa nabazanye ibi bintu tugendana mu ntoki telefone ibyo byarazanye byaradoboje ni ukuvuga byatumye ibintu bidabuka sibyo kuko nabajya abakozi bajya abakobwa bo mu nzu abari bo wanashaka fatira kwa karorero bajya abakobwa bo mu nzu badufasha kuraba abana nibo buvuga uti baje bavuye ruguru baje ngahi Bujumbura ukaza ubona umwana wakuye ruguru uje wanashaka naho wovuga uti nje kumufasha yige canke naho yobaja akora akazi ntamara amezi abiri fa kumuha udufaranga agapfa gukorokereza iyi telefone mu minwe ibara riba rigomba uwaje yambara akwembeka igikwemu acatangura kwambara ibutura y'ijinisi akatangura kubanisha umaze kubona uyo muntu ahindutse uko ucukurikira acatangura kugira imigenderanire nabo batahura bagira imigenderanire kuvuga agiye ku isoko agataha akagenda gusoma ntagaruke ku masaha wamurungika kuri rya misi nko ku misi y'Imana bagiye gusenga aho kuja gusenga mu Ngagara kuri Saint Joseph agaca agenda kwa Buyengero canke akagenda kuri Kotebu sivyo ego kuburyo shikate nukuvuga ngo ibihe bihibinde by'ukuri abakobwa bubu bo muri iki gihe twese turabafise kandi twaranabareze benshi nukuvuga ngo hari kwa kutakigira kwibanga umva kwibanga dufate nko umwanya kumenya ati uyu mwanya jewe muhira kirazira ko noba ntaha uyu mwanya hanyuma ugasanga umukobwa ntakicemera impuzu yari yo yose abonye impuzu nawe wambaye ariko mama ngo ya nawe urumva agahindura impuzu yahore yambara kubera iki abibonye kurukurikirane rw'ibigezweho ku matelefone nuko naho wowe ukora wewe urumva wowe urakora nyuko warakora waso wawe arakora wowe muvukana arakora mugabo mwese mushitse n'imiburiburi umwe aba ko musanzwe mufise n'umukozi urumva no kuvuga ngo wewe kwa kuvuga ati dufate nko kwa gatandatu nimba utaje aho kuvuga uti jewe reka ndabe ngira isuku no mu cyumba ko ba mama ndabafashe kubera bariko baragera mu za bukuru ngira isuku nigore ngira iki usanga ufise ngo ufise ngo programme ngo bo twiganye ngo anniversaire ngo muri association ngo iki ugasanga urabona wa mukobwa yahora zinduka butaraca inyoni zitaramubona akabanza kugenda akubuye akabanza kugenda yaja hose abanje gushikana amazi ivyo ntibikiri mu bwenge bw'abantu kwa kwigora ati umwana w'umukobwa ati uyu munsi
reka bari jewe ngerageze naho umukozi ari ngaha anyigishe anyigishe kumenya gucumba, anyigishe guteka agasosi, anyigishe kugira iki niki niki. Igikoropesho coco ntumubaze kubera zanzara mwagira ngo zohava ziva kwirangi cyangwa ngo urwara rumwe ruvunitse inzu yose ikaba ari akaga. Urantegera hagera kuja no muri ayo anniversaire yambaye ukamubwira uti none nk'iyo mpuzu yijanye mu bantu by'ukuri ngo we nawe ngugira unsarishe. Urumva ni ukuvuga ngo aho hambere umwana yarabwirwa kumva. Urazi ko umukobwa ku bisanzwe agira umutima nama wo kumviriza ikintu icyo ari cyo cyose, yumviriza ababyeyi, yumviriza abo bakorana, yumviriza abo bigana, yumviriza. Ni umukobwa ikintu cya mbere ategerezwa kuba afise ko bon sens, kuba ari novuga gute, umukobwa ubona basi ko agifise akantu, ni umukobwa yumviriza akukumviriza hama akakwishura abanje kukumviriza. Ariko abantu bubu ntibumviriza, umuvugisha ari ku telefone azokumva iki? Ugira uragira gutya telefone si babakobwa nakubwira bo muhira bo tubona mu mihana aho. Ni ukuvuga ngo bya bintu byose bakureresha kumenya iki na kiriya, kumenya ingene witwara. Hari ikintu nagira mvuge ngira ngo mugani kivuge abantu ubu abakobwa barangwa n'urukoba nakujya bavuga amahawuzingi bijya bifutse telefone. Abantu bababona iby'inyuma mugabo muri bo rero ko abahungu iyo uri kurumviriza urungano rw'abahungu n'iki bakubwira ati abakobwa ni benshi mugabo abageni ni bake. Yego. Urabyumva? Riravugwa kubera iki? Kubera burya niyo uri kuraca mu bantu baravuga ati urya mukobwa wo kwa naka ni umupfasoni, naho uruburu wubu ati ni umupfasoni, uti ni umupfasoni. Ati iyo ariko aragenda agendera mu nzira imwe ukamubona ko agiye yaja yuko ahagiye afise intumbero yiyagiye. Erega bubu haragenda ntumenye niyahitiye ugiye urakurikira ukabona ko uyo muntu yagiye yatumbereye si yaja. Ranegeye umwana done ntitubibona aho tubaye mu makarti, ukabona ko umwana agiye ku ishuri mugabo wakurikira ikirenge ku kindi ukabona ko atari yo yateye yaja. Rero nkuko mwabivuze abakobwa bo hambere bo mu myaka yaho hambere ba mawe siyo yabubu kuri kubo turiko twebwe nabo turiko turabyara. Turabyumvikana urabitegereye je ndabitegera, ariko nanone kandi harantu mba ndahashira ikosa. Je ndemeza ko umuco utera imbere kandi ndanemeza yuko ibintu byinshi byagiye birahinduka. Mwavuze ngo ikibazo ca telefone kije muga nkavuga nti hariho ahantu abantu baturera, abavyeyi abandi barezwe n'abayinasenge, hari ahantu nibaza ko bipfira tudafashe na wa mugwi w'abananirana. Umwana arinze agera ahantu reka ndagufashe. Abana ntibakiregwa n'ababyeyi, kera twe twarezwe n'ababyeyi, ariko ubu abana bacu ntibaregwa si twe tubarera. Atari umwe kwijana yinanasi akagira umwana wiwe w'umugenzi. Ni ukuvuga dufate nk'umwana w'umukobwa, urumva kubera ubuzima tujamo ntafatiye akarera kuri Nigita avuga ati jewe mama aja ku kazi nkaja ku kazi ndwi yose
sivyo nturaronka umwanya wo kumuyaga oya twe turayaga mu weekend mwijoro cyangwa mwijoro twese twatashe aho urumva ari mu binanata asha twatashe mwijoro hati urumva ari mu binanata aho oye ntufashe babandi bafise n'ingorane yuko baca ahantu gufata kamwe urabyumva ibyo urumva ni byinshi bituma umwana ataba uko yategerezwa kubaho urumva uyo mwanya yuko baguma ku telefone umwana yariye yajyana hari ingorane mwagize she umwana akararuka ejo karararara umwaka umwe imyaka ibiri umwaka itatu ugize imana mbi hoho ugahindagurira ba bantu bagufasha uko umwe azana imigenzo akuye hariya niko umwana agenda apfa umwana igihugu cyose kikatikira kubera iki kubera uko kuntu abantu batagifise umwitwarariko wo kuvuga ati umwana wanje reka umwana wanje ninashika bari je ndamwoza reka umwana wanje ninashika bari je ndamufungurira kugira amenye ingene yiriwe ndabe ko atawamukubise hasi ndabe ko atawamugiriye nabi ako kanya uwo mutima ukumva yuko uwo wavyaye ari gwawe ubwo rero niwo wagiye uragabanuka mu bana hama nabo bana rero bakagenda uko hanyuma imico y'abantu n'inyifato z'abantu abantu ntibagikundana kubera ibintu byinshi biriho usanga nyogosenge umwe ari imwaro uwundi ari imuyinga uwundi ari ngahe Bujumbura aho n'ubufise na benshi ugasanga kugira uzona babone tobabona ryari kugira ngo muyage kurubanza mu mayaje urumva hari ibintu byinshi rero byagiye biratuma bititura inyifato y'abantu hari akantu bavuze ngo ababyeyi ntibakirira abana je hari ikintu kintangaza hari ababyeyi uretse ko hari ababyeyi babyaye umwana swataja mu kindi cyumba swataja muri berso batararana amwosa agaca mu humuyaya umwaka umwe 2 3 4 5 6 donc 6 mvaho babamuhaye indi chambre yiwiwe donc hariho akantu gahaze hariho n'ababyeyi ego baraho uwo mwanya abo bana mugabo ntibababwiza ukuri kose ni bamami baca baza kurera abana bamami nibo baca baza hama umukobwa arageze mu myaka 10 15 nta mama we ntaramubwira ibijyanye no kuja mu butinyanka ntaramubwira ikintu na kimwe niyo abimubwiye ntadomako cyangwa acita umuyundi je mpana ndabibona uma bride bijya avuga ngo kuja gufasha umukobwa agiye kubaka gasanga mama w'umuntu nta kintu na kimwe amubwiye ngo ngenda bageze bazokubwira genda marene genda tantine wawe azokubwira mugabo numva ko hariho n'ababyeyi ego uwo mwanya wawe ufise wo kuganiriza abana mugabo kwa kuri kose barafise isoni hama ngo abana batunaniye hoho mwevuga kwiki urumva iyo cyakiyago kera umukobwa yararonka umwanya wuko bariko baragesa uburo baricaranye bariko barakora ibikorwa byo muhira bari kumwe no kuvuga ngo ariko araterera ariko arasya ariko arasekura ariko aragira gute yagenda araronka ikiyago kiri hafi ubu aho amashuri aziye no kuvuga ngo umwana agiye ku ishuri abatandukanye kure n'umuvyeyi iyo rero bataronka kakanya basi ko ku mugoroba ngo bicarane bayage umuvyeyi ngo agerageze arondeze ikintu cotuma kimuhuza n'umwana wiwe hari ubyara umwe 2 3 4 5 bakamubana benshi uko bamubanye benshi n'ikiyago cabo gihava kikamusiga mugabo si bose kuko nk'abana usanga bafise umuvyeyi arondera umwanya bakavugana
usanga ari yegeranye cyane n'abana biwe mugabo uko ico kiyago cafuditse mu miryango ico nico catumye ibintu biyangara iyo ugize Imana ukaronka imiryango isenga babandi bahurira ku gisabisho cyo ku mugoroba mu mibano canke mu mafraternité aho oyo ubugize Imana ukagira ukagarura nabakeyi canke ibi by'imigwi indangakaranga tuba turimo ugize umwana akagukundira mukagumana aragira novuga aragira icarushije abandi kuko arabaho mu nyifato y'abandi akabona imigenzo iyi niyi hanyuma akazararonka iyo ico kiyaga abandi batanga kagisangira n'abandi iyo ugize Imana nawe mukaba muri kumwe akumva ico uvuze ati impanure gito canje na gito c'uwundi yumvire aho oye nabo nyene abo barashobora kurokoka gatoya ariko muri rusangi by'ukuri imiryango irafise agahaze kamaze kuja kure kwata umugaga inzu zarasi imigaga ego reka tuje ku ntumbero yacu nyamukuru umugenzi wanje Aharineri yabibabwiye mu ntangamarara y'uno muri akino kiganiro ibidede byo ku maguru byo ku maboko ariko ahanini cyo mu nda nico ku maboko reka tuvuge kuri ivyo kuko nibyo bira ahantu henshi umuntu abibonye babiha iyindi shusho mbega ivyo bidede aho hambere byasigura iki canke mu mico y'ikirundi gushika none umunsi bisigura iki kwari ugushaza bimeze gute nabivuze ubwa mbere yuko umubiri w'umukobwa muri rusangi ni umubiri waremewe gusharizwa cyo gituma bawusiga bakawunogerereza nicyo gituma bari bafise n'ubuhinga utwo twemwe mwisiga twitwa dufondote bari bafise agahama bakagakura iyo kari hose kagatega kagashikira abagakeneye hanyuma abarundi bari n'abahinga hariho abantu bita abacuzi baracura imiringa ivyo bidede mwumva ngaha mu Burundi nta byari bihari ariko byagiye birava mu migenderanire ibihugu byaba bifitanye kuvuga ngo ngaha mu Burundi ibidede byava muri Tanzania abantu baraja kurobera za Kenya za Uganda baragenda kurobera bakaza babizanye mugabo kandi baragenda barabihanahana nka Tanzania hoho umva hari hafi y'u Burundi ku buryo byashikira abafise uburyo navyo nyene ntivyambara uwo ari we wese byambara abafise uburyo ariko nk'iyo miringa nk'izo nyerere ivyo byakogwa nabo ngaha abacuzi nibo babicura baravyambara rero ku bwinshi abatambaye ivyo abarundi bari bazi ubuhinga bwinshi nk'abantu babaye barajisha hari nko ku maboko barajisha ibintu bita iminoni sinzi ko murabona za ngata zimwe bamanika mu nzu canke bakikoreza ibiseke zijya bajya bajisha bene tugi barajisha n'utuntu tw'iminoni bakambara nk'ikintu kingana gutya kiruta utu iminoni ariko tugaruke uvuze ngo ibidede bwo mu nda n'ubwo ku maguru ngo babuha insiguro zitandukanye siko abarundi nakubwiye nti bari abantu bashaza barashariza umuntu ukuvuga ngo abibwami canke abaganwa canke ubutware nk'umwami kazi canke umuganwa kazi canke abana biwe baba basharije kuva ku mutwe ibitako ibidede n'ibihete canke ibirezi bakabambika n'ubwo budede iruhande bakabambika no ku maboko iyo miringa n'inyerere bakabambika no mu nda bakabambika no ku maguru
izo nyerere ni ukuvuga ngo ikintu coba carahavuye abantu benshi bariko mwoba mufise ko ikibazo kumbure ni kijanye ubudede bwo mu nda n'ubu barabwambara ababufise ko insiguro mbi niyi nyifato yahindutse ijanye n'ingene abantu bambara impuzu kuko ubudede bwo mu nda ntikaba kamwe waba umuzingo bwaba bwinshi harashariza umuntu kuko ni ukuvuga ngo umukobwa bamuteguye bayinasenge ba nyinabo abagenzi biwe ababanyi bakamutegura imbere y'uko aja kubaka baba bamufashije kurondera ikizingo kinini gikwiye umubiri kubera iki nico cari igikoresho novuga cyo kugira ngo umuntu baza kujana mu ijoro agahurura n'uwundi mu ijoro batari bazinanye ntibabe nk'ibikoko ariko k'umuhungu baba bamuteguye bakamubwira ati uzomufata uku uzomwumviriza uku nibyo byatuma nawe bimuha ako kanyamuneza uko gushaka uwo muntu bari kumwe kubera Imana yaturemye umubiri wacu uhindurwa n'inyifato umuntu n'ubundi bari kumwe n'ubwo budede rero cyari igikoresho gituma gifasha abo bantu ko bamenya ko atari bikoko ahubwo ko niyamukorakora aza gutuma umubiri wiwe uhinduka n'ubundi ugahinduka hama bakarangura igikorwa bahamagariwe siko curaba rero rumva iyo yari nuvuga bwari ubuhinga bahawe bwari ubuhinga n'ubumenyi Imana yahaye abantu kugira ngo batandukanywe n'ibikoko uko kwambara ubwo budede bukabafasha kugira ngo bahure biyumvanemo wewe wabonye nk'aka kadede umviriza nk'aka kadede ako kanta nukuvuga ngo bwari ubuhinga bumeze neza bwarasubiriwe aho sinokirandira ko ndazi ko mwebwe mubindusha bwarasubiriwe nukuvuga ngo ubwo budede bumaze gukugwa bwasubiriwe n'inyifato abantu bakoresha ubu zazanywe n'abazungu ibyoye niko bigenda birahanahanwa bivanye n'inyifato abantu bava kwiga bakava hiyo bagiye kwiga bakaza bazanye nuko haza amateleviziyo nuko haza n'amatelefone nuko bwa budede buhava burasubirigwa akabazo wowe nyene araduziguri ufata gute abantu bambaye duchevier niko batwita duchevier ni kwabo nyene batubwira abantu ikidede cyo ku maguru ikidede cyo mu nda ikidede cyo ku maguru ni ikidede ni cyo mukobwa adandaza umubiri wiwe ikidede cyo mu nda ku mukobwa aryamana n'abagabo benshi rero umuntu agace yibaza ati none aho hambere ko bavyambara kuko no musi babitubuza jewe ni kumpara ndabafatana ngahita hahandi uvuga uti n'umuntu hahandi nawe uzi ko unabikunda utabikora kugira ngo ntiwiruhishe n'amajambo y'abantu kuko urakeneye kubaho no guhespira urakeneye akayaga mu mutwe ibibazo ni byinshi cyane la vie est dure reka aha hantu tuhayage ego no kuvuga ngo uko inyambaro z'abantu zanyifato no kuvuga zanyifato z'abakera zingene bashariza umubiri zari zijanye n'ingene bambara kubera harimo no kubika ibanga harimo no kubika ibanga ukuvuga ngo niwategezwa kugenda nivyo wambaye bigendera habona nukuvuga ngo nta byo kwambara ibintu biboshe umubiri canke vyegereye umubiri cyane byatuma baca babona ko hari ibyo wambaye
sivyo ubu rero abantu bahinduye bambara utwo tuntu tworoshe tujanywe n'ubuhinga bakoresha bakatwambara aho mu nda bakatwambara no ku maguru mugabo cyatumye ibyo bintu bavyita uko wewe ubivuze ni vyazanywe n'uruhererekane igwiyo abandi mwisi ingene babigenza kugira umuntu amenye yuko wewe yogukurikira mu bijanye n'umubiri ati uje yambaye kujya mu bindi bihugu ku isi ni ukuvuga ko ari libre atawe umukurikirana ni ukuvuga ngo niwagenda mukavugana mukayaga urashika bwijambo ngaha rero aho bitandukaniye ni ukuvuga ngo wambaye ku maguru ubudede bwinshi ni ukuvuga kusharije atari kamwe atari ako kantu kamwe cyane cyane burya bw'umugufu oya wambare bwa kirundi ubu batungira mugo bwambare ari bwinshi bubiri canke butatu mugo bwambare ku maguru yose Wow. negitera afashijwe ariko bwambare hose sibyo none nk'ubu babonye ubwo wambaye ngaha ari abantu bahura bashariza n'ukuri bakambara bwinshi hano ngaha no ku maguru ugasanga arasharije sibyo aho bipfira ni hahandi hamwe mu nda kubera impuzu mwambara nakambara ukibara Kasamutwe. uravyumva iyaba mwabwambara mufise n'ingene abatara abantu bagenda barakuraba erega ijisho navuze ko umukobwa n'umugore ugutwi ariko kuza imbere umuhungu n'umugabo amaso rero kugira ngo Nutsitaze bamwe. ntihagire abaza baririka inyuma yawe none nk'umuntu yobona nikita akabona inyuma bwa bundi hariya none yogenda adakuye imisozi n'iyindi bagapfuma bamugonga muga yamukurikiye urumva rero ni ukuvuga ngo hariho inyifato abantu twebwe twica hama tugaca tubishyira mu nyumviro mbi ni ukuvuga ngo ubwo budede bwambagwa neza na neza ku bihe kuri uyo mugoroba mugabo mu gihe wewe wagiye kubaka atari ibi byo gupfa kwishariza bidafise insiguro aha ubundi rero ibidede byo mu nda n'ibidede byo gushariza ku maguru vyambara wa mwigeme aje kubaka canke barabashariza mugabo nk'ukugira bamuhe ikizingo co mu nda nuko baba bamuteguye kwagiye kubaka ariko rero urumva abubu bafata ibintu byose bagapoperanya ariko uzugira nk'ikiganiro ukurikirane aba mama bari muri mu migwi cyane cyane y'abasenga mu bamizirima Baratwambara benshi. barabategura kandi barabubambika kandi bobo bagenda barabubambika ku myaka baraba umwana ingena angana ingena agenda arakura none navyo bifise isiguro nk'umwana w'imyaka 6 umwambitse imyaka 20 umwambitse na 30 birafise isiguro kuki twobihera kuri umwana mutonya mbega nawe tubishira mu gushaza canke tubishira ngo umuntu amutegure ku buryo niyo umuntu yakimwambika agiye kubaka muri iyo myaka 30 yamusigura ivyo ari byo nta byumve ko bo barabategura kuko barabibona ko bavyambara sivyo bagenda barabibona umuntu agenda arakurira habona sivyo wewe bo ntibibatangaza nasenge ntibibatangaza mugabo twebwe kuva umuzo w'abazungu niho batanguye kubituka kuva aho batanguriye kuzana inyumviro yuko tutegerezwa kumva ibya Yesu Kristo niho hajemwo no gutukira ingene abantu baba basharije bakabiha insiguro zitarizo
niho bagiye barazana n'ivyo bintu by'uko umuntu yambaye iki kuko nibo babizanye bakamenya ati uyu ameze gutya hari iwacu yitwa uko hari iwacu yitwa uko tuca dukura iyo sigura abavyumvise bagiye barabihanahana nuko rero umuco waratakaye utakajwe n'ibyo twumva ntitubanze gusongonoza ngo tumenye ibyo ari byo nka jewe nambika abantu n'ubu muri Miss Burundi ndafise rendezvous ndafise ako ga programme yuko Imana ibigiye imbere tuzokwambika abigeme 15 bari muri bari muri finale no kuvuga ngo nzomushariza kuva ku mutwe mwizosi ku maboko munda no ku maguru siko azobasharije turarindiriye twumve kizo no kuvuga ngo umurundi kazi nyawe abasharije nico vyavuga abasharije ubundi kidede ihereni nugushariza gushaza ku murundi kazi ariko rero amahereni byajazanye n'abazungu kuko nta muntu yatobora sico kimwe n'abakenya sico kimwe n'abatanzania cyane cyane abakenya kuko bobo bafise ingene ariko abarundi kazi nta byo gutobora amatwi bari bagize nta byo gutobora nta byo gutobora amazuru bagira amatwi n'amazuru canke ahandi hose oya uzurabe ku mashusho yabo hambere bari batunganije umubiri wose ariko apana amahereni iyo nkuru yebaza ko umwamikazi Kamatari Esther ari umwe mu bigeme buba barabayeho bari bwami butware bazi iby'ubwami n'ibutware kandi yoba yaragize n'amahirwe yo kuja muri iyo mideri yingene abantu bambara je ndafise ifoto yiwe ari akiri umwigeme akiri muto yarasharije ariko by'amahereni nta byari biriko aho rero nibyo mwofata wewe wambaye impuzu icira munsi y'amabere hepfo ntibishikaye none ibyo wambaye ntuzi ko boca babibona umva ikibazo kiri ku nyambara inyambara twambara sico kibazo kwambara sico kibazo bambaye kuvyambara ibidede sico kibazo ariko inyifato mugira y'impuzu mwambara ituma abantu babifata ukutariko urumva abantu batavyambara aho bice bigenda gose baratari muco abantu batavyambara urumva nukuvuga ngo uko abazungu bagiye baratubwira ko wambaye uburuyu byagiye birata agaciro isiguro no kugira ngo ushobore no kubibona ivyo bambara kera sinibaza ko ari ahantu hariho hose wowe kibibona kuko barababwiye ko byari byarabandiwe bagaca babizika abandi barabitaye ibindi barabituriye nk'abantu bafise imyime ibyo kwemera ukomeye bavuga yuko iby'iwacu byari bibandiwe barabitaye atari je no basigaranye bikebike umva sinzi naje yuko boba bamfata ko noba ndi umupfumu canke noba nukurugiye muhiri wiwe nuko yumbo haguma usanga hari Burundi niho ubusanga ofete umuco niho uyisanga ugiye muhiri we muri salo wakigwa n'umuco nibyo no kwakira hari ikintu muvuze ngo ibi bidede bya bambara ko unyitse tuba tukibironka finalement rero twatundi tuba tubona bonse bambara c'était pas turiya ntibwari burya bifise ukundi kuntu byari bikozwe urumva jewe wanashaka sinofata ngo biriya bamawe bambara canke banyokuru yuko ari byo byoba byonyene umuntu yo kwambara kuko
uko ubuhinga bugenda buza umuntu agenda ahindura kuko nibi iye ubitungiriye uko byokunda bivana n'ico utungiriyeko kuko ubwo wambara kunda ntubutungira mu rutsinga batungira ku nyuzi rero uko byoba bisa tugize imana tukaba tubona ishusho y'ibya kera kugorora biduhe ishusho y'ibyo umuntu yo kwambara ubu ibyo nta kibazo ntaco bitwaye ikibazo n'ingene abantu bavyemera bavyumva yuko uvyambaye usharije atagicumuro kirimo imbere ko turiko turaja mu guheza ikiganiro cacu hariho ikintu mwabuze ku bantu turiko turavuga ngo umuco umwe uriko uratakara akenshi turiko turabivuga kandi turanabibona aba bantu basenga nk'ubu baravuze ngo ibidede bashavuga ngo byarabandiwe n'umusi umuntu agacavuga ngo petetre aja sinzi acare muri ibyo sinzi mbe none aya mashengero uno musi amashengero jewe hari ibintu uno musi mvuga ngo kubera iki ibintu byahavuye kandi ari ibintu byadufasha hari ibintu abavyeyi ba kera abana bavutse ngo bariko barabagorora amaguru kugira abakobwa ngo bazogira amaguru meza agororotse hama kugira ngo umwana umuryamike kunda kugira ngo inyuma haze nyene habonehe hameze neza uyo numva umengo wari umuco numva umengo wari umuco twari gukuriramo twese ku buryo tugumana ikintu mugabo no musi batubwira ngo ivyo bintu nivyo mu bapfumu ivyo bintu nivyo abantu babandwa none kubera iki utwo tuntu twagiye turadutakaza ko murambona nko mu Afrika mu bindi bihugu byo muri Afrika baragumana umuco wabo kavuga ati uyu muntu iyi tribu vraiment bagiye ibintu bimeze gutya na gutya kugira ngo bakomere canke bigende muga twebwe ibintu byuko turumva no musi mutubwira abavyeyi baje navyo badukoreye yego vraiment nkaje nawe none namadini yaje nuwo muzi w'abanyamahanga kuko utwo kuntu tutabibandanije kandi gitongo mwebwe murabakere kandi mwe mutahura umuco kudusumbya kandi mushaka no kutorera mwebwe kumwene babareze je niho nama mfise kabaza byapfiriye kuko twazanye ubukizwa bwa cane twagiye mu bintu by'Imana bya cane turibagira umuco so umuco n'ibintu by'ukwemera tubitandukanye guce tubisinze twobigarukana ivyo bintu baratumeshe baraturongora baraturongora pe mu ijambo rimwe naho twoba dukoresheje imvugo yo muri iki gihe nta bundi buhinga kugira ngo nabubu bavyumva n'ubwo baradukorofye baradukorofye pe kuko jewe ndavyambaye ndumva ndi jewe nyene iyo nambaye ibitako ibidede ibiki canke nambitse n'umuntu numva ndyohewe vy'agahebuzi iyo nambitse umuntu nkabona by'ukuri ko namwambitse uko numva mpimbawe sinza ko kanyamuneza iyo ndagakura cyane na jewe hariho impuzu ngiye nko mu dufate mu birori mu bikino akaba ariyo nambaye nkaba nambaye n'ibyo bintu byose by'iwanje numva ari jewe nyene jewe siko yego byumvikana ngo badukuye kuri byinshi hama natwe tuja nago hama ni intwaro zose zagiye zirahaba nta numwe yigeze yumva ibyo batwibye ibyo ari byo kandi nibyo bituma tutaba abantu bakundana bakunda abandi badushizemwo kwanka ibyacu twankana n'ibyo twankana na twebwe nyene muri twebwe kubera hariho ibyo badukuyemwo byinshi urategera neza yuko ubu wowe ukibona umuntu asohora umuvyeyi canke avyaye mahasa ngo baraze kubyina mahasa none ko kubyina mahasa inshuti n'abagenzi bose iyo bari hose bategerezwa kuza kubyina mahasa
amateka pe siko mahasa ariko ivyo byose batubwiye ko ari ibintu byo guterekera ahubwo ari ukujana kuhezagiza umwana abana bakabasengera siko yego kandi tutabura kujya kuraba ngo babashaka urutaro ishaje tubona ko ari ibintu baterekeye ndakwetse Burundi numvume ngo ni ibintu mukabyina mukava kuri uyu muhana mukaja ku wundi nukuvuga ngo ababanyi bakagira urukundo abana bagakura babona bakuru babo canke ingene abarumuna babo ivyo byose byaba mu kibano nukuvuga abantu baraheza bagakundana ariko ivyo byose baradukuyemo umuntu nasa tuntu twiwe nukuvuga ngo umuntu araja kwa muganga akabyara n'umubanyi ntahakoze ikirenge ngo ntibikenewe hanyuma mudasangiye ni dini dufate sivyo je ndi umukatolika uye n'umupantikoti mugabo ya madrede muri twese nibaza ko atamupantikoti ari urumva basi dufate ivyo ingene abantu bagenda bagira nukuvuga ngo baradushizemwo n'ubwo butandukane bwo kumva ko naka kubera ari umupantikoti yuko ataco mupfana ko naka ari umukatolika we ukaba uri umukizwa uko babivuga kuko abantu bose umwe wese akijirwa ukwiwe ubwo butandukane nibwo bwazanye n'umuzi w'ugwanko abantu ntibabe bakigenderanira ntibabe bakiryoherwa ibintu byose biratatana nagira mvuge ngo nko kwico yaraduhaye camahasa gusohora umwana ubunye n'ukuri tuba tubona umengo ni imanza zirezire ni nyinshi cyane gose epi uburyo muganje niko ko nakera nta buryo bunini bari buhari nubwo bafite amatongo barazana ico gitoki niyo nzoga bakanywa abantu bangahe bike hanira abankana erega uko kutumanako sivyo uko gutumanako byaratuma bamenya bati uyu mwana nuwo kwanaka ico oyo ucumve ko naco cari gikorwa ciza kandi gikuru ntibavuga ko ari umuzanano cyangwa ngo bavuge ko yavuye ahandi kuko senaka azi ko umwana ari guyiwe niwe yamumwimvanda akamwita n'izina sivyo maze rero bagaheza bakahekereza umuvyeyi senaka akagira akemanga ko umwana ari guyiwe akamwereka Burundi siko ivyo byatuma n'imiryango igumana ubwo bunywanyi n'uyo mwana akagira umuryango yegamiye kandi aryohererewe niyaja kwa inasenge baramuzi niyaja kwa se wabo baramuzi niyaja kwa inakuru baramuzi kuko baba bagiye baramenya intambwe z'ubuzima bwiwe ico rero nico cahejeje kigatuma ibintu bimwe bihera bigahenebera ugereranije abavyeyi cankwe abakenyezi katuvuga abakenyezi n'abigeme aho hambere uko bafatwa uko bitwara cyangwa uko bafatwa bijanye n'agateka kabo urana turi mu kwindi twari kugenda tutakubarije akabazo kajanye n'ukwezi kwacu bafatwa gute bijanye n'agateka kabo kuvyari bibujijwe ku mwigeme cyangwa ku mukenyezi ubona bimeze gute ugereranije kera n'ubu ubona hari cyahindutse turiko turatera imbere mu bijanye n'imico cyangwa mu kibano bivanye n'ivyo twari tubujijwe jewe novuga ko abakenyezi cambere bari abantu bubahwa kandi bafitiwe impuhwe kuko urumva ntibabashira mu bikorwa byose bijanye n'ubuzima bw'imiryango nukuvuga ngo abakenyezi hari ibikorwa batari barekuriwe bivanye n'ingene isi yari imeze dufate nkuko kuja guhiga ntivyari vy'iwabo nkuko kuja kugwana ntivyari vy'iwabo nukuvuga ngo bobo bakorera cyane ku nyubako ijanye n'ibikorwa by'urugo
ariko ubu hamaze kuza amajambere abantu bakiga bakaja ku mashuri hariho ukugurura mu mutwe hanyuma hakabone n'ibikorwa abakenyezi ubu bakora novuga ko ari amajambere muga kandi ari iteka ku mukenyezi wo muri iki gihe turavye ko kera yafatwa dufate ku karorero gato ni ukuvuga aho hambere hari imanza guca imanza abagore ntibaja muri ico gikorwa cyo guca imanza ivyo vyari berekuriwe abagabo ico ni igikorwa kimwe nk'ubu novuga nti abagore bararonse ijambo sibyo hanyuma turafashe nk'ibi byo kuvuga ati kukingira igihugu canke umutekano abagore ntibari bari muri byo ariko ubu urabona hariho abagore bari mu ntwaramiheto mu bapolisi abagore novuga ko nk'ukubwigisha umugore yamye ari umwigisha kuva mu muryango ariko aho amashuri aziye ni kuvuga ngo ubumenyi umugore akaba umwigisha akaba mu bisata bitandukanye mu buvuzi mu biki aho oya ariko aho ibintu bica bigaruka ni kwa kumenya umukenyezi icyo yaremewe ni uko ategerezwa kumenya ibanga ry'urugo ko rimugarukako kumenya itunganwa ry'umuryango ko rimugarukako hariho ijambo numvise muri ino minsi sifise referanse neza y'ingene ryavuzwe perezida wa Tanzania ry'umufasoni avuga ati jewe naho ndi perezida ndi umumama ndateka ndatunganya ibintu by'urugo ndacateka ibyo kurya by'umucance wanje ndacamumesurira impuzu ndacamutegurira impuzu ajana ku bikorwa urumva wamwumvise intendance irahari mugabo niwe akiri kuri iyo hall no kuvuga ngo ico umukenyezi wese ari cyari cyose yotegerezwa kugira wa mutima nama wo kumenya ko ari umukenyezi umuzezwa nzu ariwe ategerezwa kumenya abana igituma baba abana bo kwanaka ego ikiganiro kirabaye kirekire ariko reka tubwire akajambo kanyuma ku bigeme n'umusoma wavuze ko umuco utakaye mwatwaganiye ikiganiro cyacu gihagaze ku bidede byo mu nda twambara kubera gushaza canke ku maguru mwatubwiye yuko dutandukanye n'abakera kubera ukuntu ibintu byinshi turaba mu matelefone muri televiziyo kandi ibyo ntitwobesha turabikora kandi ukumva ko ari bwo busirimu bugezweho bakubwiye ntiwumva mwatubwiye ko dutegereza kumviriza kuko abakobwa turumva ni igihe jambo umwigeme n'umusore kwa dukurikira mu mutekerera turi mu kwezi kw'abadamu turi mu kwezi kw'abakobwa bimije kuba abadamu n'abatabishaka ko dusigaye dufite n'abatabishaka kubaka navyo nyene mubwira ico mutubwira hari abatabishaka hari abatabishaka uyu munsi abo bose ni mubwira ico mwatubwiriye jewe ikintu nobanza kuvuga ni rya jambo rimwe kumenya ko twaremewe kuba turi kiremwa gitandukanye n'ibindi biremwa dutegerezwa kumenya ico turi kugira ngo tugire abandi abo twabyaye nabo baturabire ko akarorero twari dukwiye kugarukana agatima nama tukamenya ico turi mu miryango hanyuma abana bakaturabira ko akarorero kuko ico udafise ntugiha abandi umuntu atanga ico afise rero umugore wo muri iki gihe yumve ko ategerezwa kugarukana inyifato nziza mu muryango wiwe mu kumenya guca bugufi no kumenya gukunda ibikorwa abakobwa
bari bakwiye kwigira ku bana rugo bibanga. Urashobora gusanga nyoko wawe atavyashoboye mugo kwigira ku bandi. Umuntu ntavuge ngo je ngo mawe ngo ko atabinyeretse ngo ko atagize. Oya, menya ko nimba by'ukuri wifuza nko kubaka urugo nawe atarabo urumva batabishaka, nawe umenye ko ushobora kwigira ku bandi bantu bazima. Abantu bose si bipfu, hariho abantu bazima ukabigira ko ukubaka urugo rwawe kandi rukaba urw'agatangaza, urugo rwifuzwa n'abantu, sibyo? Abandi nabo batabishaka bogerageza kuba uko bari, bakaba uko bari, ntihagire uwo batirimutse. Ntihagire uwo batirimutse. Umuntu akaba icete gisomeka nka kumwe bavuga mu ntuze mu nyifato yiwawe, ukamenya ko uri ukamenya yuko hari abandi bantu bakubona utari mu isi wenyene. Nitwamenya ko tutari mu isi twenyene, tuzomenya ko twotegerezwa kubana neza n'abandi. Tugomba gukora iki Maria agenze umutumira muri Bride ni kuri pansi woba wibwe naye handi woba wibwe no nibwo bakora mbese. Hariho sijukiye kudukorirako abigeme bahisemwo kutazokubaka urugo rwabo. Nabo nyene uno musi turavuga liberté ku mwesasi impamvu runaka ico kiganiro tuzogitegure sinzi gusa umuntu azotwemera kuza zirahaba nyinshi cyane bipfira muri ya miryango. Ngene abantu bagiye barabaho mu bantu mu bo babanye, ibyo bagiye barumva niho uko gushaka uko kubura ikicukunda, kuko nta muntu yobura uwakunda kandi nta n'uwo buri umukunda. Twumve ma histoire menshi, nico gituma n'amabanga y'urugo unye sikirenga ko aguma mu rugo, usanga no hanze yahashitse twayumvise byashitse tukayumva. Reka tubikire ariko ikindi nuko nayo wumvise sayo wogenda urayagira n'abandi ngo kwa naka biracitse. Ahubwo bibyonone ubyumvise utarubaka ubyumvise agati ndashange ndabita mu rudubo. Kumanza ndende nawe ucuvuga uti mana umfashe jewe simere nkananga. Negrita umufasoni Christine mwakoze cyane kudusigurira mwakoze namwe ibidede byo mu nda canke ku maguru ku gitsina gore ico bivuze. Turabe duhindura ingendo kandi duso gutakaza umuco, tubyambare mugabo gatakaje umuco. Mwakoze namwe mwakoze cyane. Mwakoze nawe ko muradukurikira mu kiganiro cacu nanye tugisozereje mu bana mu gihugu n'ibyo televiziyo yacu iriko irabashikiriza.